Imana yacu yo mwijuru nishimwe kuko twongeye kuronka umwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ndanezerewe muri kano kanya rero kongera kuza kuganira n'inshuti zanje, tuganira ku vy'uru rugendo ruja mwijuru. Uwo muvugana rero ni Françoise Habonayo, abasanzwe bamuzi, ku batamuzi naho ni jewe nitwa Françoise. Hanyuma ugomba kugenda kuri chaîne yanje urashobora kugenda ukandika Habonayo mugabo ukavyandika mu ndome nkuru. Uzoca ubona amavideo yose nashoboye gusangira namwe mu bihe byarenganye. Uyu munsi rero ngombye kuganira namwe kwijambo ryitwa gushinga intahe canke kwijambo ryitwa guhagarara mu Mana neza. Yesu nashimwe. Bene data, aha anagomba ko twibukanye ko turi mw'isi kandi tubana n'abandi, tugakorana n'abandi, tukagendana n'abandi, ariko si uko bose bakijijwe. Rero wewe nk'umwana w'Imana barakuraba, bakukeneye ko icitegererezo aho uri hose, waba uri mu kazi, waba uri mu rugo, waba uri mu bandi bantu, ico wowe uri kurakora cose ukwiye kwerekana ko wewe uri umwana w'Imana wamaze kumenya Yesu. Imana nishimwe. Ico bantu rero bakeneye kuraba ngo mbega naka wewe abivuga kwiki canke naho mbega kuri iki wewe avuga iki. Yesu nadufashe. Rero twebwe rero Bibiliya iravuga ngo ntituciganza, tuganzwa na Kristo Yesu. Nico gituma nibyo tuvuga dukwiye kuba bishigikiwe n'ijambo ry'Imana canke tukavuga ibintu biri mu kuri. Imana nihabwa icubahiro. Rero uyu munsi ngomba gushinga intahe, ngomba kuvuga ngo uko bakera bahuye n'amageragezwa bikabasaba guhagarara neza, bikabasaba gushinga intahe, natwebwe uyu munsi duhura n'ivyo nyene, kandi natwebwe bidusaba gushinga intahe no kuvuga Yesu neza. Imana nihabwa icubahiro. Daniyeli uwo dusoma muri Bibiliya turabona ingene yemangiye Imana no gushika ku gupfa. Ntiyatinye ngo none ngo barampana, ntiyatinye ngo none bahava bampa igihano gikomeye cane, ariko uko vyameze kose wewe yahagaze ku cari. Donc yahagaze ko wewe n'umuntu w'Imana, yerekana ukugendana n'Imana. Wewe yahagaze aho nyene ashinga intahe neza. Imana ni ishimwe. Nanje rero uyu munsi ngomba ngo ndabibutse canke ndabashingira intahe igihe kimwe Yesu yarantabaye. Igihe kimwe satani yanteze umutego sinabimenya, kandi awuntega mu buryo nyene ntazi vrema. Haraje umuntu muhira, uyo muntu rero akaba yari n'umugenzi wacu, hanyuma kandi akaba azi neza ko umutware wanje ntiyari hafi, yakorera kuri ico gihe. Hanyuma rero wewe kubera yuko yari asanzwe ari umugenzi wacu, yinjira muhira nk'ibisanzwe. Abana bose baramuramutsa, bari bamuzi, yari amenyereye kuza muhira ibintu nk'uko. Ariko rero umunsi umwe satani amuzamwo, kumbure yari yamujemo kera je nuko ntabimenye. Yapfuye kubona gusa ashinguye ikirenga agiye, nawe akamaza kungora muhira. Ariko nahagaze neza nk'umuntu w'Imana, ndavuga nti jewe ndi umugore w'umugabo umwe, naho yoba ari kure canke naho yoba ari hafi, sintinya we wagomba ntinya Imana. Bene data, ndagomba kubibutsa yuko uwo dukwiye gutinya ni Imana. Umugabo wawe ntaba hafi yawe, kandi umugore wawe ntaba hafi yawe. Rero niwavuga ngo utinya igitsure ciwe, bizoba bikunaniye kuko ntimwamana. Ariko dutinya Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Uwanditse iriya ndirimbo y'108 yavuze ngo nzokwama ndi umukristo ngo mu bintu vyose ngo gushitsa gupfa.
hanyuma rero nshuti zanje nanje nashishikaye kuguma muri uko kwizera Imana no gushingira intahe Yesu neza. Uyo muntu ndamubwira nti ntibikunda, jewe narakijijwe. Nawe yarambwiye ikintu gikomeye cyane, ambwira ngo handi buraya ngo nta muntu agira umugabo umwe. Ndavuga nti ngo nta muntu agira umugabo umwe. Ndavuga nti ibyo bintu nibishasha kandi niho nkivyumva. Ntijewe niba atawugira umugabo umwe, ntijewe mfise umwe kandi nta wundi agira kabiri mfise. Hanyuma rero akibaza rero ngo nugufyina. Aca kubera yazi ko umugabo atari hari, agaca yamaza rero angora. Uko rero namwe muca muvyumva, iyo umuntu avuze ngo arakugora, mwaranigana, twaragira gute, ariko Yesu umunyanazareti arahambera. Aha nagomba kwibutsa bene data bashobora kuvuga ngo none ngo none ngo urumva ngo yangoye, ngo none ngo vyangoye, ngo urumva vyakugoye gute. Satani arakugerageza, ariko kugerageza sivyo bisobanura ko ari yagutsinze. Yesu nashimwe. Nubona waguye mu caha bikakugora, ntuzuvuge ngo bagufashe ku nguvu. Muragwana ariko ntibazokunesha. Yesu nahabwa icubahiro. Nanje rero niko byagenze. Uwo muntu amaze kubona ko byamunaniye, amaze kubona ko kabisa byanse, acagira ubwoba, atangura kwiyumvira ati nzohava ndabivuga. Rero aca agwiza inguvu, niko novuga, agwiza inguvu kugira ngo basi bikunde n'umunsi umwe gusa. Yesu yarahabaye, yaragahora ku ngoma. Nanje nkavuga ni ahuko n'umunsi umwe nogoma nkaja mwijuru, umugabo nkagenda ndi mwiza. Yesu nashimwe. Hanyuma rero abanze kubona rwose inzira zose yaciyemo ko vyanse, nanje mugabo haragera ahantu numva ubwoba buranteye. Ndavuga nti uyu muntu inguvu asigaye afise n'umwete afise muri ibi bintu, ndabona nti uyu muntu agomba kunsambuza nta n'ikintu. Nca ndamubwira nti jewe nibasubira nzobivuga, nzobibwira umugore wawe kandi nzobibwira n'umugabo wanje. Wewe kumbura yibaza ngo ntibishoboka, mugabo niko vyahavuye bigenda. Nca ndabibwira umugore wiwe kandi ndabimenyesha n'umugabo wanje nti nyamara naho wagiye wa muntu yamaza kungora, yamangora. Hama rero aca avuga ati ntaco nzoza. Inshuti zanje muriko murankurikira hano, ndiko ndavuga amajambo akomeye kandi ashobora kuba nawe bigushikako, ariko ndashima Imana yo mwijuru kuko yampaye kumenya ngo ndi umukristo. We yarambwiye ngo abantu bose ngo babakizwe ngo bama bavuga uko, ngo mugabo mu nyuma bagaseda bakemera. Navuga nti nimba vyarabaye ku bandi, ugiye wabona rero ubundi bidakunda. Yesu nashimwe, nahabwa icubahiro, yarantabaye bene data. Ndibuka umunsi umwe yaguze inzoga, aya marikere, sinzi ngira ngo yarashaka kumboreza, ariko ndamubwira nti ico wamenya jewe ivyo sinshira mu kanwa. Aca aramaramara, agenda abiteteranywe. Yesu we, abanyabyaha bararushe, Yesu abatabare, Yesu abafashe. Inshuti yanje, uvuge neza Yesu. Naho byo bananira kwihana, ariko bazotahure bati mu bantu b'Imana hariho abantu bavuga Yesu neza. Hama rero ico gihe ko byamunaniye kureka, yashishikaye kuza angora. Mugabo rero nca ndavuga nti ko bimeze uko rero habirakomeye, reka ndabibwira umugore wiwe kandi ndabibwira n'umugabo wanje. Niko nabigenjeje, naciye telefone umugore wiwe ndamubwira nti ndakusabye umbwirire umugabo wawe umwihanize ntazosubire kuza kungora, jewe mfise urugo kandi nta ciyumviro mfise cyo gusambura urugo rwanje. Uwo mugore rero urumva ko yarababaye cyane kuko yaciye abimenya. Bishoboka ko hariho n'ibindi yarazi, mugabo ivyo kubona rije ndabimubariye, yumvise ko ari ibintu bikomeye cyane. Rero singomba kuja muri byinshi ingene byagenze n'ingene byagenze, ariko intahe nyamukuru nagomba gushinga niyi. Uyo muntu amaze kubona ko nabivuze
kandi n'umugabo wanje naciye ndabimubarira. Amaze kubona ko nabivuze rero aca avuga ati nzohakikisha urugo rwawe ndarusambuye ndarusenyuriye hasi, ngo kandi ngo aho nzoja hose nzokuvuga, ngo nzovuga yuko uri umusambanyi, ngo kwishengera iwanyu nzoza ndakuvuge, ngo abakunzi bawe bose nzobabwira. Nanje naravuga nti nti nico warurindiriye, ni rero ko byakunaniye nti uragomba uvuge, ko byakunaniye uravuga. Rega nari nibaza ko atabyazovuga, ariko bene data satani ni mubi, afise intego mbi, adushakira inabi, ariko mwami Yesu niwe wenyene atugira neza igihe cose. Yesu nashimwe. Wa muntu ntiyaretse, satani yamukoreyemwo bikomeye, aca aragenda nk'uko yavuze ko agomba kunsamburira, aca arakanagara, aca aratelefona umugabo wanje. Nawe urumva ko ico gihe yari yiga kure. Hanyuma rero aca arambwira ngo, aca mubarira ngo nyamara ngo wa mugore kuva muvanye kuvugiye kw'ishure nawe yasigaranye nanje ubu nije ndi umugore wiwe. Mwumva ico kintu bene data. Abwiye umugabo ntari hafi, ariko Imana ishimwe ko umugabo wanje yaranyizere, yarazi yuko ayo mafuti ntayakora. Yesu nahabwa icubahiro. Umugabo yaramwumvirije uko byagenze, hanyuma agarutse tushishika tubana mu mahoro. Arambwira ati niwihangane, uko niko abantu batazi Imana bameze, niko bakora, nta kundi yari kubigenza kubera yuko wari wamureze, nuko nyene yabwizo kwidefanda. Ti rero nuba amahoro. Ndatekereza mba amahoro. Wa muntu arashishikara aragenda, abo yabona bose, abagenzi banje, inshuti zanje, aho yahambye hose, naho no kwisengero nk'uko yabivuze yarabikoze. Yarabikoze, ariko Kristo Yesu yarahabaye. Nashishikaye kuvuga nti nta majambo mfise yo kwigwanira. Niba ari we ariko arabivuga akavuga ko ari we yabikoze, nanje nta majambo mfise yo kwigwanira. Nca ndavuga nti ico nzi ndakizi, Yesu aragahora asengwa, yarantabaye. None rero inshuti zanje, ico ngomba kuvuga haniki, ngomba kuvuga ngo wewe uri kurabeshegwa uyu munsi, wewe bariko barambika ibara, humura, ko Kristo Yesu yabonye ko atacaha wakoze. Humura, azokugwanira. Yesu nashimwe. Ndakengurukira Imana yo mwijuru. Mugabo yarandemesheje, arandemesha ko nari nababaye cane, stress nayo bwabona umuntu ashobora kubeshera umuntu nkuko, ariko arandemesha kandi aranyereka ati ndabizi ibyo bintu bibaho. Yaciye ambwira ati ivyo bahora babikina muri filme, mbere wundi munsi baca babikina muri filme, acarada ati ngo hano ndakwereke ifilme ivuga ya nkuru yawe. Nca ndadusanga bahora babikina muri filme. Ico nagomba kuvuga inshuti zanje, ngomba kuvuga nti turi mu rugendo ruja mwijuru, tuba abakristo beza. Ntubu mwizigirwa ngo nuko umugabo wawe ari hafi, ntubu mwizigirwa ngo nuko umugore wawe ari hafi. Naho wogenda kure, uhesha icubahiro urugo rwawe, uhesha icubahiro uwo mwubakanye, ivyo bizoguhesha icubahiro nawe aho uzoja hose. Imana nishimwe. Ndagomba gukebura bene data bagenda barateranya abantu kugira ngo basambure ingo z'abandi. Urugo rwubatswe n'Imana, umuntu ntashaka kurusenyura gutyo. Oya, wewe wirinde icaha n'igisa naco. Umwami Yesu Kristo azokugwanira, azokuneshereza. Imana nishimwe. Ndagomba kubwira kandi inshuti yanje, wewe wumva bakuzanira amajambo ngo umugabo wawe ngo twamubonye aha, ngo umugore wawe ngo twamubonye akora ibi n'ibi n'ibi. Yo ntukavyemere, ntukabijeko. Hari abakozi b'umwansi, abakozi ba satani, atakindi kintu bakora, atakindi kintu barota, atari kugirira n'aba bantu gusa. Nuko rero nawe ube maso, usenge, ntuhe satani icicaro. Ukumva ivyo bakubwiye bisa nkaho vyo barukuri, senga Imana izobikwereka, izobiguhishurira, ariko ntuje ku majambo bakubwiye. Wa mugabo we watandukanye n'umugore wawe kubera amajambo bakubwiye,
wakoze nabi, kuko amajambo abantu barabesha, barateranya abantu, kandi nawe wenyene wumva ijambo bakuvuze ko ukumva nyene riragusarishije, ukumva nyene urababaye, ugomba gusara. Ndakwinginze, hagarara mu Mana, ureke kuha amatwi abadayimoni, ureke guha icicaro satani. Muri wewe Yesu nihari kandi nihakorera. Nuko rero abazogomba kugucafuza bose ntugire ubwoba, na Yesu baramuvuze, na Yesu baramucafuje, baravuga ko arimwe abadayimoni, baravuga ko agirante, ariko ntivyamubuje kuguma ari Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Nshuti yanje uri kurankurikira aho uri hose, nagomba ndagutera intege ngo ntubabazwe n'amajambo bakuvuga, ntubabazwe n'ivyo, ahubwo ubabazwe no kuba winjiye mu caha, ubabazwe no kuba ugendera mu caha. Ushobora kuba uri umuntu ugendera mu caha ata muntu abizi. Ushobora kuba uhengera umugabo wawe agiye ku kazi, nawe ukaca wiroha mu bagabo. Ushobora kuba uhengera umugore wawe atari hafi yawe, ukiroha mu bagore. Ndakugiriye inama mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ivyo bintu ubireke. Nta mahoro ari muri vyo, nta mugisha uri muri vyo, ahubwo bizana uguhona, bihonya ubugingo bwawe wewe ubwawe, kandi bikuzanira inabi mu rugo. Nuko rero dushishikare kuguma turi abantu b'Imana. Daniyeli yaremeye arahamwa. Ntivyari vyoroshe kwemera gupfa, ntivyari vyoroshe guterwa mu gobo rw'intambwe, ariko ku bwa Kristo yavuze ati ndavyemeye. Imana nishimwe. Nawe niwaja mu muriro usha, bakagushira mu mazi abira, Yesu azogukurayo uri intact, azogukura na kimwe wabaye. Nanje uyu munsi ndiko ndashima Imana kuko data wa twese yangwaniye. Nticari coroshe kubona umugabo agenda akabwira umugabo wawe ngo iyi minsi yose ngo kuvugiye nije ndi umugore wiwe, ngo nije ndi umugabo wiwe. Nticari coroshe kumva umuntu agenda akabivuga n'akanwa kiwe atari uwundi yabimubariye, ariko Kristo Yesu yarahabaye. Navuze nti urugo rwanje rwashigikiwe n'Imana, ariko izi saha ndiko ndakubwira wewe urugo rwawe rwarasenyutse kuko yashishikaye kugenda muri izo ngeso mbi, ariko ntigwasenyutse kubera jewe. Ivyo yankoreye yagomba kuri jewe agenda kurondera ivyo arondera, yahavuye abandanya izo ngeso, kandi noneho yaranazifise, ariko hoho ntivyamwereye, yahavuye rusambutse. Ewe nshuti yanje uri kuragomba ko gusambura ingo z'abandi, Imana y'ububasha igutabare, igufashe. Rekura uwo mugabo w'abandi, urekura uwo mugore w'abandi. Mperutse kumva inkuru yambabaje cane, yambabaje. Muri iki gihe n'ibintu bigoye cane, abantu bakora ivyaha mu buryo buteye ubwoba. Umuntu yahavuye agenda arashima Imana ngo none ngo yararonse amahera y'ishuri, ngo abana bararonse ico kurya kubera yuko ari amafaranga aronka mu busambanyi. Ndamubaza nti mbega nk'ivyo bintu wewe ubishima mw'Imana gute? Aravuga ngo narinzi ko ari ugutabagwa mu byaha. Bene data, umva ingene satani yahumije amaso abantu. Umuntu akagendera mu busambanyi hanyuma akaja gushima Imana ngo nugutabagwa. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ibi bihe turimwo ni bihe byo kwisuzuma, ni bihe byo kuba maso, ni bihe byo kugaba cane, kuko wa mwansi satani akora uko ashobora kose kugira ngo atware abantu muri Gehinomu. None wewe nshuti yanje uri kuranyumviriza, ngwino tugabe. Ngwino tugabe kuko iki gihe si gihe ciza na gato. Ngwino tugabe, turi mu bihe bigoye, ibihe vya nyuma. Ngwino tugabe dugeze ahantu bashobora kukugira montage, bakagushira iruhande umuntu bakemanga yuko mwari kumwe, kandi atari vyo. Ube maso rero, usenge, kandi ntushire umutima kuri ivyo bintu bakuvuga ko bibi. Wewe shira umutima kuri Kristo Yesu, hama wibandanirize. Imana ishimwe. Wibandanirize, ushishikare kwezwa no gutunganira Imana. Imana yatabaye Daniyeli mu gobo rw'intambwe, nawe izogutabara. Imana yaciye inzira ahatagira inzira, nijya nyene. Uyizere nawe uzobona. Nabonye Yesu ancira inzira. Nabonye umugabo adahagarara ku majambo bamubariye. Nabonye Imana y'ububasha ishishikara kumbera Imana.
ariko satani we yarazi ngo byose ndabihejeje, ngo byose ndabirangije, ariko kuko nase gukora icaha aca avuga ngo nzogucafuza hose aho nzogenda. Sindabizi nawe ushobora kuba waravyumvise, ariko nshima Kristo Yesu Munyanazareti yarandinze n'ubu azoshishika ndinda. N'ibindi biri imbere satani aplanifia vyinshi tutamenya, ariko Yesu atubera Imana muri vyose. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Nshuti bagenzi, twemangira umwami Yesu gushika kugupfa. Hahirwa noneho abapfa bapfira mu mwami. Imana ishimwe. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ntihagire ikintu kigukura ku Mana. Mbega n'inzara, mbega n'iki co gutuma ukura uva ku Mana. Ntihagire ikintu gikura ku Mana, ahubwo rondera ico kintu cose cyo gutuma ushishikara kuba inshuti y'Imana. Nuko umwami Yesu aguhezagire, umwami Yesu aguha umugisha, akugwanire muri iyo ntambara urimwo, akuzitirira imbere n'inyuma. Mu izina rya Yesu ibitero vyose by'umugwanizi bisubizwe kuzimu, intego zose za satani afise zitsindwe mu izina rya Yesu. Dusenge. Zana ico nyene kikubabaje imbere y'Imana. Zana urwo rubanza ufise rwakunaniye utagira amasura. Zana urwo rubanza ufise bakubesheye. Zana urwo rubanza ufise Yesu agutabare. Dusenge. Uhoraho Mana data wa twese, uri umwami mwiza ugororotse. Mana ndagushima ko wavuze ngo uzokwa muri mu ruhande rw'abana bawe. Data urakoze ko wangwaniye cagihe ukaneshereza imigabo y'abadayimoni yose ukayisenyura. Mwami uyu munsi mpagaze nshinga intahe mbwira bene data ntimutinya babavuga, ntimutinya babagirira nabi. Yesu wahishingiye intahe azokugwanira. None mwami ugwanira bene data bari mwirinde nk'iryo narindimwo. Ugwanira bene data satani afitiye ifuhe mu buryo bukomeye. Mu izina rya Yesu imigabo n'imigambi yose isubizwe kuzimu. Mana ubahe inguvu, ubahe inkomezi, ntibakagucumureko, ariko bagwanire kugororoka no kugumana intahe nziza. Ni kubw'izina ryawe ryera Kristo Yesu nsenze kandi nshima. Amen. Uhoraho Imana abahezagire, abaha umugisha. Tuzosubira. Imana y'ububasha ibagirire neza. Amen.